Mu gihe tugezemo abantu benshi ntibakunda ibitabo canke gukoresha ibindi bikoresho byungura ubwenge, bahitamo kwizera ubwenge bw'ubukorano canke intelligence artificielle, aho benshi usanga bizera ko ico babajije ubwo buhinga cyose kiba arico kandi imbere bakavyizera badakekeranye. Umuyobozi wa Gukora ndetse na Alphabet waraburira abantu bizera ubu buhinga, aho benshi usanga banabwizera 100%, mbere bamwe bakabona nk'aho ubwo buhinga bufise ubwenge busumba n'ubw'umuntu. Gumana nanje muri iki kiganiro tuyaga ukwiye kwizera ubu buhinga ndetse naho ukwiye kutabwizera. Ni Viviane Manirambona nkuko bisanzwe. Nimba warusanzwe ukoresha ubu buhinga rero cyane nimba warusanzwe twabukoresha, hari byinshi ukwiye kumenya kuri ubu buhinga. Ikinyamakuru Fiz.org kivuga ko abantu babona ko intelligence artificielle ibaho inyishu bayibajije kandi kishura mu buryo bunyaruka, maze ibi bigatuma gusoma batabyihutira bakisunga cyane ubu bwenge bw'uburemano. Ikinyamakuru kibandanya kivuga ko kiba ari kibazo gikomeye ku bumenyi bwimbitse. Imvo n'imvano rero y'ubu buhinga kuva mu 1940 gushika 1945 hari abari bamaze gutangura kwiyumvira kuri ubu buhinga ko bwoshigwaho. Mu mwaka w'1950 Alan Matheson Turing umwongereza yashize habona icyumviro cyo kumenya nimba imashini nyabwonko ishobora kwiyumvira. Aha ni mu nyandiko yiwe yise Computing Machinery and Intelligence. Ico gihe rero cyari nk'ikiyumviro, ntabwo mudasobwa z'ico gihe zari zikomeye ku buryo zari gushobora gukora ivyo. Mu mwaka w'1956 abashakashatsi nka John McCarthy, Marvin Minsky ndetse n'abandi bagize uruhara rukomeye mu ntumbero yo gushiraho programme z'udukino tumwe bimwe twitwa je, abantu bakaza barakina ndetse no kwishura ibibazo. Maze byagiye bitera imbere aho mu mwaka w'1956 gushika mu mwaka w'1970 imashini za mbere zatangura gushiramo ubwo buhinga, aho washobora gukina udukino tumwe ndetse ukaronka n'inyishu ku bibazo nk'ibiharuro bimwe twitwa matematike. Kuva mu mwaka w'1970 gushika mu mwaka w'1990 habaye igihe cyiswe Early Winter. Ubundi winter ni cya gihe cy'urushana hamwe y'imvura nyinshi, aho usanga imirimo itari kirabandanya neza. Ubuhinga nabwo ntibwashoboye kubandanya neza nk'uko byari byitezwe ngo butere imbere cyane bivanye n'ibibazo by'ubushobozi bw'imashini. Kuva mu myaka w'1990 gushika uyu munsi ubu buhinga bwarateye imbere cyane, aho dufatiye nko kuva mu mwaka w'2010 iterambere ry'imashini zishobora kwiga machine learning byatumye intelligence artificielle ishobora gusoma no kwandika nka za ChatGPT, Gemini, Grok ndetse n'izindi zishobora gusesangura amafoto, amashusho, kukugirira inama mu bucuruzi, imigambi, kwandika amaraporo, ibisomwa, gusobanura indimi ndetse n'ibindi. Ubuhinga rero buri ubwoko butandukanye bugakora ugutandukanye. Reka duhere kuri Narrow A canke Wiki A. Iyi ntishobora kwigana ubwenge bw'umuntu bwagutse, aho turavuga nka Siri canke Alex. Izi zishobora kugufasha mu buryo bw'amajwi. ChatGPT benshi bakunze kwifashisha canke Gemini. Izi kenshi zishobora kwishura ibibazo mu nyandiko, amafoto, amajwi ndetse n'ibindi. Machine learning aharimo nka za chatbot zifasha mu gusesangura amasoko, stock market, ingingo za Google, Facebook mu kumenya ibyo umuntu asanzwe akunda. Deep learning iyo ifasha mu bishushanyo ndetse n'ibindi, na reinforcement learning. General AI canke Strong AI iyi yo rero ishobora gukora ibikorwa byose umuntu ashobora gukora, kwiga ibintu bishasha no guhuza ubumenyi mu buryo bwagutse. Ariko iyi ntabwo iratangura kuja ku isoko canke gukora. Abashakashatsi bamwe bakavuga ko izotangura gukora mu myaka ya 20 ndetse na 50 iri imbere, ariko nta cemezo kigaragara kiraboneka. Aho hari n'abavuga yuko bizotangura gukora mu myaka y'ibinjanira imbere, ariko bivuga ko ubwoko dukoresha ubu ari bwo Narrow A bushobora kuzotuma iyi Strong A nayo ishikwako. Ico gihe rero ubu bwenge bw'ubukorano canke ari bwo intelligence artificielle buzoba bushobora gufasha abantu mu bintu byose, mu buvuzi, uburezi, ubucuruzi ndetse n'ibindi. Ibigo rero bitandukanye biriko bigerageza ubu bushakashatsi bwa Strong A, ani nka Massachusetts Institute of Technology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Stanford University nyene muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, University of Oxford mu Bwongereza hamwe na Carnegie Mellon University nayo nyene iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, OpenAI, Microsoft, Meta ndetse n'ibindi bigo bitandukanye. Hari n'abandi bahinga bariko bakora ku rwego rwabo nka Geoffrey Hinton ndetse na Demis Hassabis. Ariko rero nta byerangode turiko turaraba iri n'iterambere umwe wese yo kwishimira. Yamara ntikibuza ko nk'akarorero izi za ChatGPT ushobora kuzibaza ibintu zikagusubiza inyishu zitarizo. Uyu muyobozi wa Google ndetse na Alphabet ariwe Sundar Pichai avuga ko abantu badakwiye kwizera ubwenge bw'ubukorano, ahubwo bagakora ubushakashatsi bwagutse bifashije n'ibindi bikoresho bitandukanye. Mu kiganiro yagiranye na BBC, Sundar Pichai avuga ko naho intelligence artificielle ifasha cyane nko mu kwandika neza no gutanga inyishu zihuse, abantu bategereza kuyikoresha mu buryo bukwiriye kandi bayitahura neza. Agira ati
ubu bwenge bw'ubukorano burafasha cyane mu kwandika mu buryo bwiza, ariko ababukoresha bakwiye kwiga kubukoresha mu bice basobanukiwe kandi ntibabyizere inyishu zose badashizemo ubwenge buri ku kintu cyose intelligence artificielle babwiye. Sunda Piche yemeza ko uko intelligence artificielle ikomeza gutera imbere ariko binashoboka ko ishobora gushiramo amakosa mu nyishu yishura, bityo ugasanga turiko tuyizera 100%. Google rero isanzwe iri programme ya Gemini twamye tuvuga. Iyi Google nyene itegekanya gushira ku isoko Gemini 3.0 imbere y'uko umwaka wa 2025 urangira. Iyi Gemini rero ikaba yatanguye gukoresha mu mwaka wa 2023. Iyi nayo vyagiye bivugwa cyane yuko hari igihe yitiranya ibintu nk'amafoto abantu na cyane cyane nk'abakuru b'ibihugu canke abapapa ndetse n'abandi. Gukoresha intelligence artificielle ni vyiza cyane, ariko umwe wese akwiye kumenya uko yoyikoresha, akamenya ko hari ivyishoboye ndetse n'ivyidashoboye. Iyi rero irashobora no gutanga inyishu zirimo amakosa. Ubu buhinga harabukoresha ibitesha agaciro abandi canke mu kwisamaza, ariko uyikoresheje neza iragufasha mu bushakashatsi, mu bikorwa binyaruka, kwiga, kwandika ndetse n'ibindi. Ariko rero niwo kwizera ivyikubwiye 100%, ciza wobanza kubisuzuma ukoresheje n'ibindi bikoresho bitandukanye. Gukoresha intelligence artificielle neza birasaba kuzuragerageza uburyo bushasha wongera wiga ku makosa yagiye irakora. Uyu munsi intelligence artificielle ushobore kuyibwira ikakwambura canke ikakwambika uko ushaka, ikagutereka mu gihugu wipfuza canke ikakuriza indege, ariko mu buryo bw'amafoto hazoba strong AI. Iyi nayo izoba ifise ubushobozi budasanzwe, izoba ifise n'ubwenge busumba ubwenge bw'umuntu. Wari kumwe nanje Viviane Manirambona, mubandanye kugira subscribe ndetse musangiza abandi inkuru nk'izi.